Mwaramutse maze iminsi mbona ibintu vy'amadiscussion kujanye nuko i Burundi udashobora kumonetiza donc ikora amafaranga direct kuri YouTube no kuri Facebook n'ayandi ma social media. Bo jewe mvuga ko ari consequence y'intwaro mbi naho muhora muvuga ngo politique tuyihoze. Ibindi bihugu vyose biri monetize, ibihugu vyinshi kandi amareta yaho nta kintu nakimwe agomba gukora bijya vuga ngo leta ngo na ministre bari gukora ibintu nta kimwe ni rien à faire. YouTube, Facebook n'ayandi makampani niyo adesida ati jewe nkeneye gukora na business n'ibi bihugu kubera bifise systeme digital, kubera bifise banking, kubera bifise internet, kubera bifise transparence, bitarimo corruption, bagahitamo ivyo bihugu bagakorana. Igihugu izo conditions zidakwiye urumva ko badakorana baza barabongera ko bimwe bimwe bakora ko ibindi seroroka. Donc ikibazo kiri mu Burundi nico kibazo ca politique gitwawe nabi, ntaco jewe no bikora ko, ntaco wewe bikora ko mujene, ntaco mushikiranganje yo bikora ko kubera ivyo ayo makamba nakomakomeye ntabwo yumviriza aba politiciens bo muri Afrika mon frère. Na police bo hanze ihumviriza gake ni bikampani bikomeye cyane, nivyo bisponsoriza amakampanye electorale no muri Amerika. Donc ntibaze bababeshe ngo umushikiranganje agiye ku negotiate ibiki bibo nyene baradeside umunsi umwe tukadushiremo Uganda, reka dushiremo Rwanda, reka dushiremo Kenya, umunsi badize ku Burundi bazobushiramo bishakiye ari uko amakondition basaba akwiye. Donc ivyo ni ingaruka mbi za politique mbi, ni ingaruka mbi z'intwaro mbi. Iyo abagenda babwira nti ibintu dusomera c'est pour votre intérêt, ni ibi turiko turavuga aho hari ama avantage abandi bajene bo muri Kenya bariko bararekorta mwebwe mudashobora kurekorta kandi mwegeranye kandi ibihugu bitari kure na kure. Bon sinzi neza ko no mu Rwanda bari monetize, urumva yuko mu Burundi kameme tukiri inyuma kandi nkuko nabibwiye si ibintu igihugu kija kunegosia ni Google, Facebook, Twitter irabika diziti kino gihugu ntidushobora gukorana muri systeme, kino ntidushobora gukorana, kijya ntidushobora gukorana. Voilà, je nuko novuga no kurinda umuntu akadora biyo bija sino kushaka monetiza mu by'ukuri. Ndabasabye ntimumbaze, mubaze abo bandi bantu bari Burundi bariko monetiza ko jewe sindi Burundi. Donc amagendera bakora kugira babimonetize je ntayo numenya, abarundi nibo bayazi. Umbwira ngo nje gukora research iyo niwe agomba kuyikorera ukaja kubibariza ko najya noja kubaza babikora. So baza babikora nubaze jewe navyo nzi aho ndi nta kintu na kimwe leta yakoze. We are just ufa gutanguza juste ugakora nta kintu bakubaza kiretse igihugu bamo gusa. So voilà naho novuga sino mugira umunsi mwiza, bye bye.